reka mbanze ndamutse uyu mwubahwa turi kumwe arongoye Planet Media ndayikengera Areta de ndamutse na directeur commercial ndamutse n'urongoye basketball féminin ndabifuriza umunsi mukuru mwiza ego muri ukwezi kwa gatatu mbere wanagomba na Febabu yahisemwo kugira ico yokora kugira ngo duhe agateka mwebwe uko isi yose yabahaye agateka ikamenya ko yobaha umwanya aho ibyo mwemerewe n'ibyo musaba bishobora kumvirizwa mu kwezi kose bashe kwikora bakabikora. Rero uyu munsi nkuko musanzwe mubizi Febabu ni Federation de Basketball du Burundi dusanzwe dufise intumbero zizwi zo gutegura no guteza imbere inkino za basketball mu gihugu cyose, ariko mu mwanya muniniya twari tumaze dushitse ku burongozi bwa federation twari bigiye tubona cyane n'ahambere aho dusanga umukino w'amaboko mu gisata cy'abigeme utezwe imbere kubera ibi na biriya bivanye n'abarorera bivanye n'inzitizi turavuga zose mugabo kubuno munsi twahisemo ko la Fédération de Basketball du Burundi iha agateka urukino rw'amaboko. Kubw'ivyo rero twararonse abantu bifuza gushikira basketball ko tumaze kuronka abadushikira mu buryo bw'abahungu turabemerera ko boshigikira tunwa y'abakobwa kandi kubera bati intambwe agashikira tunwa y'abakobwa twosha tubaha n'amavantage akwiye no muri tunwa z'abahungu bakabana yamenekanisha ibikorwa byabo kuko bari babaye abambere batwitura bemera gushikira tunwa y'abakobwa. Rero kwijewe numva nokeza cyane iyi Planet Media kubona deja mubona ko na tunwa y'abakobwa ishobora gushigikirwa mukesha mu buryo hanyuma bikagenda neza. Baje badusanga dufite icifuzo twe twagiranye n'abarongoye basketball féminin aho badutuye amakenga n'ingwani bafise kuvyeke amatungo agenda araba bakatubwira bati mugabo burya ntidufatwa neza ntidufatwa cyo kimwe amaprix ntangana au niveau des tournois. Twashize umugwi wigenga wa Febabu wagiye uratembera iyo cyane mu reception y'ama equipe yaje gukina twasanze ibiba na kamaramaza usanga abigeme bari kumwe na presidente wenyene nta muntu numwe ahari abantu bako bashigikira dusanga au niveau y'ibirato amata gushigikira abakinyi nta kintu kinini yakihari cyatuvuga tuti rero natwe la Febabu niyo bandanye bakumira cyadufata ingingo mu buryo bw'inama twakoze yuko ubu amatunwa yose nimba abahungu bose miliyoni 6 abakobwa zo miliyoni 6 nta gusubira kuvuga ngo abahungu baronse menshi abakobwa baronse make. Ubu rero tugomba developer cyane basketball féminin ku buryo ibintu bigenda neza. Hanyuma kubera ko twamaze kubona ko n'abandi bantu bugukira gushigikira hariho un partenariat dufite na organisation internationale ta Confeges aho dusanga baraduhaye amafaranga makeyi ashika nka 5000 € yo kudevelopa basketball féminin au Burundi. Turacayindiriye ko ashika ku makonte yacu kugira ngo byose bigende neza. Hanyuma mino partenariat rero hariho imwe twagiye turanegocia uko batubwiye batwituye ati n'ukuri amafaranga siyo yozo bwa mbere imbere ifo kudusubiza abakinyi ku kazi bagakina. Twarumvikanye ino partenariat tugomba dukore Planet Media yatwemerera ko yoshiramwo miliyoni 7 en liquide kugira ngo federation itegure ngira mwarabonye ko kugira ngo abakinyi basubire gukina la federation yatanze amafaranga 200,000 kuri equipe yose kugira ngo zitegure gusubira kuja kuri terrain hirya no hino no mu gihugu aho twabonye ni Gitega yagiyemwo ingozi zikajamwo tukakeza na equipe shasha bita Dragon nawe nyene yajemwo n'abandi bariko baraza buri tuko turabona ko ama equipe ikaduga hariho n'izindi tuko turumva ziko zava Mwaru Bururi ziko ziraduga kugira ngo bigende neza. Hanyuma twashe no gutanga ama déplacement ntiyavuye Igitega ndabakinira Ingozi n'ibindi byose byagiye biraba. Ibyo mumva ko amafaranga acagenda muri iyo nzira kandi ratwemerera n'amafaranga angana na 5 millions mu buryo bwo guduha anatire kudukorera imipira
kudukorera amagenda ya Febabu, kudukorera ibinabiriya amasport akomeye ya Febabu. Hanyuma baratwemereye yuko na ekipe ya mbere boyiha umuriyoni, ekipe ya mbere baza kwiha umuriyoni yamuka itsinze, kandi bakongera bakayirihira ibihumbi 500 bya abonema ya salle ya sport. Kubera igihe tugenda muri Tanzania twarabonye ko abigeme bacu bazi umupira, twase n'igikombe ca fair play, mugabo kubyerekeye inguvu no gukomera bigaca usanga harimo akabazo akana kariya. Na ekipe ya kabiri bakayiha umuriyoni and space, amafaranga and space, mugabo baronke ekipe ya gym. Iya gatatu n'iya kane bakazihereza ibihumbi 500. Nivyo twashoboye kumvikana, bagategwa ino conference, bakagira n'ama diffusion y'amatournoi, ndukuvuga ko kuva weekend prochain hazari kwarakinirwa match z'abakobwa ziba ziri live kuri Planet Media hamwe na Febabu, zazikozira shigikirwa zigenda neza. Yandi majambo ni iki gikorwa cyatuzindukanye kugira ngo tugishikirize abamenyesha makuru bamenye ko la Febabu yavuye ibuzimu ikaja ibuntu, yumvise akamo twatewe n'abarongoye basketball femine, baratwandikiye ikete ryagutse risigura neza ukuntu Febabu iri kirakora neza, yateje imbere basketball femine masculine, nabonyene bogira gute twobashigikira. Iryo kete nimwashaka tuza kwishira habona meza ko bwaje habona, imata ryagiye habona tworibereka urera Febabu ise mu gusigu gufata amafaranga yogiye muri basketball masculine yashire muri basketball femine. Cyatera kamo rero abantu bose ko badukurikira bari mu Burundi hirya no hino yuko atamwana n'ikinono, abana babigeme bibarukirwa mu miryango kandi barakeneye kugira sport. Turasaba yuko boshigikirwa aba membre, bakagira aba membre benshi bashoboye kubagenda kubasaba ku materiel basangeyo. Tunabasaba ko bokina bagomba kuba professionnel. Dukeza nka Giti Ines ariko agitwaramo neza muri Swiss, turavugana kandi aguma gerageza kuyaga n'abari nga. Reka turonke abandi barafisa bitwa badada bakoze ibintu bimeze neza, habe ama histoire cyangwa historique y'abakinyi beza ava mu Burundi. Ibisigaye noshimira Planet Media iduteye iteka nayo twicaritse, abajournaliste bapavenye kuza kudushigikira. Ndabwiye yuko aho tugeze muri basketball si hata journaliste yari sanzwe hari bisanzwe n'abatwa tugeze. Turabashimira cyane kuko murabikwiragiza hirya no hino, partenaire benshi bazara kuturondera ko ibyo muri komashikiriza bientôt. Narumvise mu journaliste wayaga nimbari wayaga sidavyibuka neza ya RFI yavugiye kuri RFI agira commentaire nziza anemo vuga ko iki gihugu cacu kiza gutezwa imbere na twebwe nyene, bivanye n'ibyo tuvuga, bivanye n'ibyo dushikiriza. Burya ntawuzi abantu bashaka kuza kudutemberera, anashaka kuza kuturaba. Rero dusaba yuko namwebwe mubandanya mubwiye ama societe kujya ariko muravuga hari societe ishigikiye nk'ibi, muyamamaze muyivuge, hanyuma n'abandi babone hakarusho ko umuntu akwiye muri basket cyangwa muri sport yari yo yose ashobora gutera imbere, abantu bakaza kumushorera. Byo bavyiza nakitugiye kumushorera ko nawe abayashigikiye unosi bugwaruka n'abandi bari bakabikora. Anemo naguma ndabakire yakwa murongoye Planet Media hamwe namwebwe murongoye basketball femine na directeur commercial, namwe muvuga ngo iharambe basketball itambeye hino mu Burundi. Murakoze.